Muy buenas tardes, Mwiriwe amados neza hermanos y bakundwa na bene amigos data presentes n'inshuti aquí en muri ngaha Silitla, muri Sirila San Luis Potosí. San Luis Es para Potosi mí una bendición kuri jewe grande estar n'umugisha con udasanzwe ustedes kubana para namwe compartir unos momentos de kugira ngo nsangire compañerismo namwe alrededor umwanya wo de la gusabikanya palabra de Dios ibijanye bajo el n'ijambo tema ry'Imana mu el cigwa llamado citwa de los ngo escogidos umuhamagaro w'abatoranijwe de Dios, n'Imana. para lo cual quiero Arico leer gituma en nshaka San gusoma Mateo capítulo muri Matayo 24 igice ca 24 versos 30 umurongo wa al 31 na las 31 palabras de Jesús. amajambo ya Yesu ahavuga hati Entonces aparecerá la señal del Hijo bone del ikimenyetso Hombre en c'umwana el w'umuntu cielo, kizobonekera y kw'ijuru, entonces niho lamentará amoko yose todas yo las mw'isi tribus de la tierra, y azoboroga, verán al Hijo del bazobona Hombre umwana viniendo sobre w'umuntu nubes aje mu del bicu vyo cielo kw'ijuru con poder ari y n'ububasha gran gloria, n'ubwiza bwinshi, y enviará sus azotuma ángeles con gran abamarayika voz de biwe trompeta, n'ijwi rirenga y ry'inzamba juntarán a sus bakoranye escogidos de abatoranijwe los biwe cuatro vientos bave mu birere desde un bine extremo del guhereye ijuru cielo ritangurira hasta el kugeza otro. iyo riherera. Que Dios bendiga nuestras Ese Imana almas con yuhezagira su ubugingo bwacu palabra kubw'ijambo y nos ryayo permita kandi ikatwemerera entenderla. kuritahura. Pueden tomar asiento si tienen la bondad Murashobora gufata ivyicaro vyanyu para poder comprender el llamado kugira de ngo los dushobore escogidos gutahura de Dios. umuhamagaro w'abatonijwe n'Imana. Necesitamos Dukeneye comprender quiénes son gutahura los escogidos abatonijwe de Dios. n'Imana baribo. En la escritura Mu vyanditswe hemos visto que el mismo twariko Jesús turabona ko habla na Yesu ubwiwe de los avuga escogidos ko batoranijwe de Dios. n'Imana. y Kandi San Pablo, por ejemplo, tenemos Pawulo el nk'akarorero capítulo turafise igice c'umunani donde San Pablo habla de los escogidos aho de Pawulo Dios, avuga en ko Romanos batonijwe n'Imana mu capítulo Baroma 11, igice c'umunani versos murongo 28 en adelante, wa 28 dice, ukabandanya "Y havuga sabemos ngo que kandi todas las- turazi yuko que a los que aman a kandi Dios, turazi yuko todas ku las bakunda cosas Imana les byose ayudan a bien. bifataniriza Esto es, hamwe a los que kubazanira conforme a su ibyiza propósito abahamagawe son llamados, nk'uko iyabigabiye, porque a los que antes conoció, kuko abo también yamenye los kera predestinó yabatoranije para que fuesen kera hechos conforme a la ugushushanywa imagen n'ishusho de su Hijo, y'umwana para que wayo él sea el kugira ngo primogénito abe entre muchos imfura hermanos. muri bene se Y a los benshi. que predestinó, Abo a yatoranije estos kera también llamó, yarabahamagaye, y a los que llamó, abo a estos yahamagaye también justificó, yarabatsindanishirije, y a los que justificó, abo a estos yatsindanishirije también yabahaye glorificó. ubwiza. ¿Qué pues diremos Ko a bimeze esto? bityo Si tuvuga Dios iki? con nosotros, Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, contra nosotros. uwo turwanya el que no ninde? escatimó ni a su propio Hijo, Itimanya sino que lo umwana entregó por wayo, nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros, ariko ¿cómo ikamutanga no ku nos bwacu dará también twese, con él izobura todas las ite cosas? kutugabirira ¿Quién byose acusará kuri a we? los escogidos de Ninde Dios? azorega Dios es ab'Imana el que yatoranije? justifica. Mbega ¿Quién es el n'Imana que condenará? kandi ariyo Cristo ibatsindanisha es el que murió, ibatsindanishiriza. más aún Ninde el que también azobatsindisha? resucitó, Mbega ni el Kristo que Yesu además kandi ari we está a la yapfuye. diestra Ibi biruta de Dios, yarazutse ari iburyo el que bw'Imana, también intercede bitaye ko por nosotros. aradusengera. ¿Quién nos separará del amor de Ninde Dios, azodutandukanya del amor de n'urukundo Cristo? rwa Kristo? Tribulación, Mbega o n'amarushwa angustia, o canke n'ibyago persecución, canke no o guhamwa hambre, o canke desnudez, n'inzara o canke no peligro, kwambara o ubusa espada, canke no kuba como mwirinde está canke escrito, n'inkota, por causa nk'uko de handitswe ti ngo somos muertos twirirwa todo el tiempo. twicwa Somos bakuduhora, contados como ovejas twagereranijwe de matadero. n'intama z'imbagwa. Antes, en todas estas cosas, Ariko muri ibyo somos más byose que vencedores turushishwaho por medio de kunesha aquel que nos amó. Por lo n'uwadukunze, cual estoy seguro kuko menye que neza ni la muerte, ntabikekeranya ni la vida, yuko ni ángeles, naho goba ni urupfu canke ubugingo principados, canke ni abamarayika canke potestades, abaganza canke ni lo ibiriho canke presente, ni ibizoza lo porvenir, canke ni abafise lo alto, ubushobozi ni lo profundo, canke uburebure ni bw'igihagararo ninguna canke cosa uburebure nos bw'amajepfo ni ninguna cosa creada nos podrá canke ikindi separar caremwe del amor de cose Dios, atakizoshobora que es en kudutandukanya Cristo n'urukundo Jesús, rw'Imana ruri muri Señor Kristo Yesu nuestro. umwami Ahora, wacu. Rero vean ustedes cómo murabe el apóstol namwe dice, ingene por lo cual Pawulo avuze ko estoy seguro avuze ati nico gituma amenye neza que ni ntakekeranya la muerte, ni ko la naho vida, goba ni urupfu canke ángeles, ubugingo canke ni abamarayika principados, canke ni abaganza potestades, ni canke lo abafise presente, ni lo ubushobozi porvenir, canke ibiriho canke nada nos ibizoza, podrá apartar del ata amor kintu na kimwe de coshobora Cristo, kudutandukanya n'urukundo del rwa amor de Kristo, Dios que es en urukundo Cristo rw'Imana Jesús, arirwo Señor nuestro. Kristo Yesu umwami wacu. Eso nos habla Ivyo bitubwira
elección divina, ku gutoranwa n'imana. Ibyo bitubwira elegido de Dios, ku batonejwe n'imana, abatoranijwe kugira ngo babeho ibihe bidashira babanye n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, abatoranijwe isi itarashigwaho imfatiro. y ahora Rero podemos comprender que dushobora gutahura ko las palabras de Cristo amajambo cuando ya dijo Kristo igihe yavuga ko intama data yamuhaye atanu umwe yoshobora kuzishikura mu kuboko kwiwe, dushobora kubona rero ko un programa hariho de parte de Dios, umugambi w'Imana, los elegidos de Dios umugambi desde Imana la yateguriye fundación del abatonejwe mundo, n'Imana los isi cuales itarashigwaho no imfatiro se pueden perder. ari bo badashobora Si un kuzimira. elegido de Dios se Mu gihe perdiera, watoranyijwe n'Imana eso yozimira vyoba vyagenze gute? Nuko rero ikimazi ca Kristo nticoba tanto poder caragize ububasha como buhagije realmente nk'uko mu dice la by'ukuri Escritura ivyanditswe que ha tenido bivuga ko de poder. ikimazi ca Kristo cagize ububasha. Ningún escogido Ariko de Dios, nta watoranyijwe n'Imana ningún elegido de n'umwe, Dios nta se n'umwe puede yatoranyijwe n'Imana yoshobora kuzimira. Cristo es nuestro Kristo niwe mucunguzi y wacu, si él nos redimió, kandi namba yaraducunguye él rero nos retorna a Dios, nos adusubiza ha ku retornado a Mana, Dios we yadushubije con ku vida Mana eterna. dufise ubugingo aquí budashira. estamos en este Kandi planeta Tierra, turi ngaha ku mubumbe pasando por w'isi esta etapa, duca muri ino ntambuko, en donde ubwo hemos venido en estos cuerpos mortales, twaje muri ino mibiri corruptibles ipfa, y imibiri temporales, ibora y'agahe gato, con un espíritu del mundo, dufise na mpwemu y'isi, en la permisiva voluntad de impwemu Dios, yaje mu para bugombe budahuye n'ubugombe bw'Imana, kugira ngo ngaha ku isi duhuzwe n'ubugingo budashira, al creer en Cristo como nuestro mu kwizera Salvador, Kristo al nk'umucunguzi escuchar su wacu, palabra, y mu kumva ijambo ryiwe, nuko bityo al creer en Cristo como mu nuestro kwizera Salvador, Kristo lavar nk'umucunguzi nuestros wacu no pecados, kozwa ibyaha en la sangre de byacu Cristo, mu maraso ya recibir el Kristo no Espíritu, kuronka mpwemu wiwe, recibir vida turonke eterna, ubugingo budashira como dijo Cristo nk'uko Kristo yavuze en San Juan, muri Yohana capítulo mu gice 5, ca gatanu verso 24, umurongo wa 24, dice, ahavuga de la hati siguiente manera, y ahavuga quiero leer ese pasaje, ukurikira dice, kandi ngiye gusoma iki cyanditswe, de haravuga cierto hati digo, nukuri el nukuri que oye mi ndababwire palabra y uwumva crea ijambo que ryanje me akizera envió, uwantumye tiene niwe vida eterna, afise ubugingo y no budashira, vendrá a condenación, kandi ntazoshirwa mu mas ha rukinja, pasado ariko de bavuye muerte mu rupfu a vida. ashitse mu bugingo. Y en San Juan, No capítulo muri 6, Yohana igice ca versos gatandatu 29 umurongo wa al 40, 39 dice, kugeza ku 40 haravuga ngo del Padre, kandi ico wantumye el que agomba me ngiki, envió, que de todo lo que me diere, agomba yuko mu no byo yampaye pierda yo byose nada, atagira na kimwe sino que lo kinzimirana, resucite ariko ngo nze en el día nkizure postrero. ku munsi Y w'iherezo. esta es la voluntad del Kuko que me ha iki enviado, arico data que todo agomba, aquel que ve agomba al Hijo yuko ubona umwana y cree wese en él, akamwizera tenga agira vida eterna. ubugingo budashira, Y yo nanje le resucitaré nkazomuzura en el día postrero. ku munsi w'iherezo. Ahora vean cómo Rero murabe ingene hacemos contacto duhuzwa con Cristo, la vida na eterna, Kristo ubugingo estando budashira, nosotros en estos cuerpos mortales, tukiri muri no mibiri ipfa, creemos en Cristo aho como tugaheza nuestro tukahizera Salvador, Kristo lavamos nk'umucunguzi nuestros wacu, pecados en la tukozwa sangre ibyaha de byacu mu Cristo, maraso ya Kristo, y recibimos nuko su Espíritu Santo, tukaronka y así mpwemu yera, entramos bityo tukinjira a la vida eterna. mu bugingo Somos budashira, restaurados a la vida eterna, tukagarurwa mu bugingo budashira. Kandi ico gihe iyo umuntu apfuye, nukore aja kuba muri paradizo mu muri we wa Teofaniya, si la persona kandi está viva cuando ocurre la umuntu resurrección de los abaye muertos akiri en Cristo, muzima mu gihe pues hazoba será umuzo kw'abapfuye transformado bizera su Kristo, cuerpo nuko físico rero umubiri we y uboneka tendrá uzohindurwa, el cuerpo eterno nuko que aheza Cristo aronka prometió umubiri uhoraho ubwo para cada Kristo uno yasezeraniye de sus hijos umwe que wese viven mu bana biwe en este babayeho mwa kino gihe y para c'iherezo, los que han vivido hamwe n'ababayeho en las diferentes etapas mu ntambako o zitandukanye canke mu bihe bitandukanye by'ishengero edades. Esto es ryiwe. hablando de los elegidos de Dios. Ivyo bivugwa del ku batonejwe cuerpo n'Imana físico bo mu de mubiri Jesucristo. w'ibanga wa Yesu Kristo. Y ahora Rero es una nueva creación. ni ivyaremwe bishasha ivyo Yesu Kristo ariko ararema, Con los elegidos de Dios, hamwe o los n'abatonejwe n'Imana, escogidos de Dios. abatonejwe n'Imana. Y de esa nueva creación, Kandi muri ivyo vyaremwe Jesucristo bisha Yesu Kristo es el primero. niwe Él mfura es el muri vyo, principio niwe de mfura la creación de mu Dios, vyaremwe de esa n'Imana. nueva raza, Ivyo vyaremwe bishasha porque conforme kuko a la primera nk'uko raza ikiremwa ca establecida mbere aquí en la cagarajwe tierra, ngaha que kw'isi es kimeze Adán, arico y de Adamu, la descendencia de hamwe Adán, n'uruvyaro rwa han Adamu venido mwitegereze todos los seres namwe, humanos, ni nako n'ibindi biremwa y nuestro byose cuerpo vyaje mortal bimeze, adquiere por esa ndetse línea, n'imibiri yacu ipfa nayo nyene y por iza esa iturutse causa muri uwo es que
murongo nico gituma twagaragaye nk'abapfa ngaha ku isi hamwe n'ibindi biremwa abantu nico gituma ni ukubera ko twagaragaye biciye mu kiremwa caguye ariko biciye mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu no kozwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo no kuronka mpwemu yera twarose ukuvuko bwa kabiri twavukiye mu byaremwe bishasha ari navyo Yesu Kristo ari imfura muri byo kandi nk'uko Adamu wa kabiri ameze ari we Yesu Kristo uko niko natwe twese tumeze nico gituma turonka umubiri wa teofaniya mu burenganire bwa gatandatu kandi ku munsi wa nyuma tuzoronka umubiri uboneka uhoraho hawe ubwiza kandi tuzomera neza mu mwuzuro nk'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo ni ibyaremwe bishasha ibyo twebwe turimwo kandi ni nabyo twavukiyemo mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu tukaronka na mpwemu yera mu kuvuka biciye muri papa na mama twavutse biciye mu kiremwa caguye ariko uruvyaro rwa Adamu ariko mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu no kuvuka bwa kabiri twavukiye mu byaremwe bishasha ari byo bifise ubugingo budashira biciye muri Yesu Kristo kandi Yesu Kristo niwe mfura muri ivyo byaremwe bishasha ivyo byaremwe bisha kandi ni byaremwe bisha nibyo bizoganza umubumbe w'isi mu mwuzuro hamwe n'isanzure mu mwuzuro rero ivyo byaremwe bisha byerekanwa muri Bibiliya nk'abana b'imfura b'Imana abatonejwe n'Imana abatonejwe n'Imana kera ndetse n'ibindi ni abahungu n'abakobwa b'Imana bagenwe n'Imana isi itarashigwaho imfatiro Pawulo mu banyefeso mu gice ca mbere yaravuze umurongo wa 3 kabandanya ati Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mwijuru muri Kristo nkuko yadutoranije muri we itanguriro ry'isi ritarashigwaho ni uhereye ryari ni uhereye itanguriro ry'isi ritarashigwaho yaradutoranije kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo nk'uko yabigombye bikayihimbara kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye mu wikunda habandanya havuga hati muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe niko guharigwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no mu kumenya itwatiye ibanga ry'ivyigomba nk'uko byayihimbaye ibigabiye kera muri we by'ingene izogenza byose igihe gikuye gishitse gukoraniriza byose muri Kristo ibiri mu ijuru hamwe n'ibiri mu isi murabe byose ibintu byose Pawulo avuze ko nk'uko Imana yabigabiye byose izobikoraniriza muri Kristo mu gihe kihe mu kiringo co gushitswa kw'ibihe byaba ibiri mu isi ndetse n'ibiri mu ijuru kuba muri uwo twaduhesheje gucika ishambu ryayo twashiriweho kera nk'uko iyo yabigabiye ikora byose nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri kuzoba abo guhesha icubahiro bwiza bwayo twebwe abizigiye Kristo kera muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu mumaze no kumwizera niho mwashiriweho ikimenyetso nico mpwemu yera yasezeranywe niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa kugira ngo ab'Imana yarose ibacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe rero murabe ingene biciye mu kwizera Kristo dushirwaho ikimenyetso ca mpwemu yera
nk'ingwati ni imiganura umuganura wa mpwemu ubwo tuzoronka umubiri wa Teofaniya mu burengane bwa gatandatu ku munsi wa nyuma naho tuzoronka umubiri uboneka uhoraho wasezeranijwe na Kristo kugira ngo tubane nawe nk'abami n'abahereji mu bwami bwiwe kandi uko kuzoba ari ukwemerwa kw'abahungu n'abakobwa b'Imana ndetse mu Banyefeso igice cya 4:30 haravuga ngo kandi ntimukabaze mpwemu yera w'Imana kandi ntimukabaze mpwemu yera w'Imana yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Umunsi wo gucungurwa ni mu kimpombe c'indwi aho tuzoronka ugucungurwa k'umubiri ubwo tuzoronka uguhindurwa kw'imibiri yacu bityo tukaronka umubiri mushasha umubiri uhoraho kandi nico gituma twahamagawe nico gituma twegeranijwe kandi nico gituma twizeye Kristo nk'umucunguzi wacu tukaronka mpwemu yera mukozwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo hanyuma twarose mpwemu yera kandi twaradomwe ko ikimenyetso c'Imana nzima tudomwe ko ikimenyetso ca mpwemu yera kugeza ku munsi wo gucungurwa ubwo abadomwe ko ikimenyetso ca mpwemu yera mu gihe bemerewe kubamwo nimba barapfuye bazozuka bari mu mibiri ihoraho bakiri bazima naho bazohindurwa nuko rero tuzoronka umubiri uhoraho uko niko tuzosubira ku Mana dufise ubugingo budashira turi mu mibiri ihoraho ndetse turi nk'abami n'abahereji kugira ngo tuganzanye na Kristo ibihe bidashira. Uguhindurwa kw'imibiri yacu ni ugucungurwa k'umubiri ubwo twese tuzokwemerwa nk'abahungu n'abakobwa b'Imana ni naho abatoranijwe n'Imana aribo mfura z'Imana zanditswe mu ijuru isi itarashigwaho imfatiro mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Mwibuke abo bana b'imfura banditswe ngaha mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama kandi bahamaga gupfa mu gihe uja mu kindi no mu ntambuko uja mu yindi. Bagenwe n'Imana byaganwe n'Imana kugira ngo bafate iyo myanya mu bwami bw'Imana kuko niyo yagenye isi itarashigwaho imfatiro abazofata iyo myanya y'abatorejwe n'Imana mu gihe bazoshigwamwo kubamwo. Rero mwibuke bagira uruhara mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe bemerewe kubamwo. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo riri kuri iki gicapo rica mu bihe bitandukanye. Ubwa mbere hari mu gihe mu ntambuko yahariya mu Baheburayo hamwe n'intumwa, hanyuma ryimukira mu ntambuko yo muri Aziya ntoya hamwe na Pawulo, hanyuma ryimukira mu ntambuko yo mu Bufaransa hamwe na Irene, hanyuma ryimukira mu ntambuko yo mu Bufaransa no mu Bungiriya hamwe na Martin, hanyuma mu ntambuko yo mu Irlande no muri Ekose hamwe na Colomba, hanyuma mu ntambuko yo mu Budage hamwe na Colomba, hanyuma mu ntambuko yo mu Bwongereza hamwe na Wesley, hanyuma mu ntambuko yo muri Amerika ya ruguru na Reverend William Branham, hanyuma mu ntambuko ya Amerika Latine na Karayibe na marayika umwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona umugambi w'Imana w'ishengero ry'iwe uva mu ntambuko uja mu yindi no mu gihe uja mu kindi. Ubu rero twisanze hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe, aho Kristo nk'uko yahamagaye bava mu gihe uja mu kindi biciye mu ntumwa ya buri gihe agahamagara abatoranijwe biwe ba buri gihe ari amazina yabo yanditse mu gitabo c'umwagazi w'intama. Isi itarashigwaho imfatiro nka kino gihe c'iherezo azoba ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe abashira hehe? Mubiri w'ibanga wa Kristo mu ntambuko ijanye n'iki gihe, ariyo ntambuko y'igihe c'iwere kubize furuka. Mbega azobahamagarisha iki canke azobegeranirije iki mwa kino gihe c'iherezo? Reka turabe ico azobahamagarisha kuko byateguwe n'Imana kugira ngo bahamagagwe begeranwe ku munsi wa nyuma. Rero reka turabe ingene nico azobahamagarisha kabegeranya. Muri Matayo havuga yuko bazohamagagwa kandi bazokwegeranirishwa n'iki? N'ijwi rirenga ry'inzamba. Reka rero turabe iri jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma.
iryo azohamagara akegeranirisha abatoranijwe n'Imana bo ku munsi wa nyuma. Urupapuro rwa 47 mu gitabo c'imirongo akarongo k'amajana na kabiri. Kino gitabo c'imirongo kirimwo imirongo itandukanye y'ubutumwa bwa Revera William Branham. Nguyu wa murongo akarongo k'amajana na kabiri ko ku rupapuro rwa 47 muri iki gitabo c'imirongo haravuga hati: natwe bakiri bazima tuzoba dusigaye kugeza kuguza k'umwami, ntabwo tuzokwitangira imbere abasinziriye. Abo banyagaciro bashingishije intahe yabo amaraso, ntabwo tuzobitangira imbere abasinziriye, kuko inzambi izovuga ikintu kice kiba. Ico kintu c'ubutumwa kizovuga itangazo ryo kuza kwiwe. Ico kintu c'ubutumwa, ubutumwa bwiza bwo bwami, kizovuga iki? Itangazo ryo kuza kwiwe, hamwe n'irijwi rirenga ry'inzamba, inzamba ya nyuma yivuze ku munsi wa nyuma. Mbega izo birikira hishuri, kizo birikira menyekanisha iki? Izo birikira tangaza itangazo ryo kuza kwiwe, no kuvuga ngo ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ishuri banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Abapfuye bizera Kristo bazozuka bwa mbere, natwe bakiri bazima dusigaye tuzoca duhindurwa. Duhagaze uku tuzumva impinduka, umushatsi w'imvi uzokugwaho, iminkanyari kugweho, duhindurwe mu kanya gato, mu kanya nk'ako kubita ingohe, nuko dusanganire abakundwa bacu ubwa mbere. No ku rupapuro rw'ijana na 38, reka turabe hano, reka turabe ibihavugwa mu gitabo c'imirongo akarongo ka 12:35 n'akarongo ka 12:35 turavuga ngo ukunyakugwa k'umugeni azoba ari ico kintu nyene. Ijambo riri muri mwebwe, umubiri uzokwigaragaza kuri iryo jambo, ca kindi nyene yakoreye Sara. No kuvuga ngo nk'uko yakoreye Sara na Aburahamu, ubu naho azobigirira ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ishengero ritegerezwa kubanza kuba rifise ijambo, nuko hanyuma ushingiye kuri iryo jambo hakagenda higaragaza uwo mubiri musha uwo tugiye kuronka. Habandanya havuga hati: rero azotuma abamarayika biwe begeranye abatoranijwe biwe guhera ku mpera y'isi kugeza ku mpera y'ijuru. Ivyo bivuga ku muzuko, ukunyakugwa, kuduga. Azotuma abamarayika biwe, mwebwe rimwe na rimwe mwibaza ko ari abamarayika, intumwa, we azobegeraniriza hamwe. Murabona, abazane abegeranye, abakure mu mpande zine z'isi, guhera ku mpera y'isi kugeza ku mpera y'ijuru. Ijambo ryamye ryigaragaza ku isi, murabitahura? Ijambo ryamye rivugwa aha, ririgaragaza aha. Dushobora kubona ukuza kw'abamarayika baje kugira ngo bahamagare n'ijwi rirenga ry'inzamba, ndetse begeranye n'abatoranijwe n'Imana bose ku munsi wa nyuma, bo ku munsi wa nyuma. Rero dushobora kubona ko ibyo byasezeranijwe mu byanditswe, kandi bitereza gushitswa mwa kino gihe c'iherezo, kandi haterezwa kuza umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba. Ndetse kandi no ku rupapuro rw'135 akarongo ka 12:2 aravuga ati: rero ikintu ca mbere kiba igihe tuzutse. Abasinziriye mw'ivu bakazuka bwa mbere. Iyi mibiri ibora izokwambara kutabora mu buntu budasanzwe, mu buntu budasanzwe bw'umwami. Nuko rero twebwe twese tuzokwegeranirizwa hamwe, tuzokwiyunga. No kuvuga yuko abera bapfuye mu mubiri, mu kuzoka bari mu mubiri uhoraho, bazokoranira hamwe n'abandi na twebwe.
kandi nibatangura kwiyunga natwe rero abakiri bazima tuzoba dusigaye tuzoca duhindurwa. Iyo mibiri ipfa ntizobona urupfu, uretse ko mu kanya gato gusa azoba ari nko kunyakugwa guciye kuri twebwe, nuko muce muhindurwa musubizwe inyuma, musubizwe itoto nk'Aburahamu. Umuntu ave mu butama aje mu busore, umuntu ave no mu bukecuru aje no mu bukumi. None izo mpinduka ni nyabaki? Hanyuma y'akanya gato muzogenda nk'ivyiyumviro, mushobore kubona abamaze kuzuka. Mbega isaha! Hanyuma tuzokwiyunga nabo, nuko tuzozamuranwa nabo kugira dusanganire umwami mu kirere. Nivyo ishengero ryose rizoba riri hamwe, ariko inyuma yuko umuzuko no guhindurwa bizoba vyatanguye. Aha mwitegereze namwe, dufise ijambo ry'Imana biciye muri Revera William Branham ku bijanye n'ibizoba mw'iki gihe c'iherezo. Ubu naho ku rupapuro rw'130 turabe ico havuga, hatubwira ku bijanye n'inzamba ya nyuma hamwe n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Haravuga akarongo ka 11:34 haravuga ngo mwibuke yuko abakiri bazima bazoba basigaye batazokwitangira imbere abasinziriye, kuko inzamba y'Imana, iyo nzamba ya nyuma ya gatandatu, izoba ihejeje kuvuga. Iyo nzamba ya nyuma rero nk'ikimatanije c'indwi azoba ari ukuza k'umwami, izosamirana. Abapfuye bizera Kristo bazozuka ubwa mbere. Inzamba ya nyuma ni iki? Ni ikimatanije c'indwi nyene, ni ukuza k'umwami kuriko kuragaragazwa kandi kuriko guhishurirwa abana b'Imana bose. Kandi iyo nzamba ya nyuma canke ijuru rirenga ry'inzamba rivuze ni ubutumwa bwiza bw'ubwami buhishura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko ikimatanije c'indwi ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Inzamba ya nyuma nayivuze ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ariyo ihishurira arivyo bihishurirwa ishengero rya Yesu Kristo. Aho rero dufise inzamba ya nyuma, inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami ihishura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. No ku rupapuro rw'149 mu gitabo c'imirongo akarongo ka 13:33 haravuga ngo mwibuke yuko abakiri bazima basigaye batazokwitangira imbere basinziriye, kuko inzamba ya nyuma, iyo nzamba ya nyuma ya gatandatu izoba ihejeje kuvuga. Iyo nzamba ya nyuma rero nk'ikimatanije c'indwi azoba ari ukuza k'umwami, izosamirana. Abapfuye bizera Kristo bazozuka ubwa mbere, bararuhutse gusa kugeza ico gihe. Rero dushobora kubona ko inzamba y'indwi n'ikimatanije c'indwi ari ukuza k'umwami, no kuza k'umwami ariko guhishurirwa abahungu n'abakobwa b'Imana bose mwa kino gihe c'iherezo. Ninde ahishura ukuza kwa kabiri kwa Kristo? Ni marayika w'umwami Yesu Kristo aje afise uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, kandi mu kuza afise uguhishurirwa kwa Yesu Kristo niwe arungitswe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitereza kubaho vuba, nk'uko biri mu vyahishurwa ca 22:16, aho Yesu yavuze ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. No mu vyahishuwe igice ca 4 umurongo wa mbere, Yesu hamwe n'irijwi rimeze nk'iry'inzamba aravuga ati duhuguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ivyo. Nihe aduhamagarira kuduga? Dutegerezwa kudugira mu gihe c'ibireko bizifuruka, kuko ni mwa kino gihe c'iherezo, mu gihe c'ibireko bizifuruka niho haboneka umuhamagaro w'irijwi rirenga ry'inzamba ryo rya Kristo rituvugisha mwa kino gihe c'iherezo, ndetse riduha no kumenya ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, ibi bintu byose bijanye na kino gihe c'iherezo, hanyuma y'ivyamaze kuba mu ntambuko ndwi canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero mwitegereze namwe haravuga ngo dugutse hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi.
no mu byahishurwa cya 22:6 turabona ko ari marayika w'umwami Yesu Kristo uburungitswe kugira ngo ashinge intahe kugira ngo amenyekanishe ibintu byose bitereza kubaho vuba. Haravuga hati ibyahishurwa cya 22:6 arambarira ati ayo majambo nayo kwizerwa nayo kuri kandi umwami niyo mana igere mpemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Ni ndarungitswe ni marayika wiwe ntumwa kugira giriki kugira ngo amenyekanishe ibintu bihe kugira ngo amenyekanishe ibintu bitegerezwa kubaho vuba kugira ngo yereka abagorano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba aribyo bintu nyene Kristo yavuze ko azobwira abantu bose bazoduga aho we yarari. Kandi kuri uno munsi wa nyuma tudugira mu gihe cy'ibiriko bizafuruka twumva ijwi rya Kristo nuko biciye mu ijwi rya Kristo biciye muri marayika we ntumwa Kristo akatumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Nuko uko niko rero umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma uza ku munsi wa nyuma kugira ngo hegeranwe abatonjwe n'Imana bose mu gihe cy'ibiriko bizafuruka kuri uno munsi wa nyuma. N'ijwi rya Kristo biciye muri marayika we ntumwa riduhamagarisha ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buvuga kukuza kwa kabiri kwa Kristo, ubutumwa buvuga kukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe ni Mose na Eliya. Ubukozi bwa Mose na Eliya bwongeye kugaruka buri mu mubiri w'umuntu, mwo mubiri w'inyama nyene aho Kristo azoba ari muri mpwemu yera yigaragaza akora ubukozi bwa Yesu, ndetse kandi azoba ariko arakora n'ubukozi bwa Mose hamwe n'ubukozi bwa Eliya muri uwo mubiri w'inyama nyene ari we marayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi biciye mwo mu marayika ntumwa niho hazoba hariko harahamagarirwa abatonjwe n'Imana bose kuri uno munsi wa nyuma. Twariko turabona icari co umuhamagaro w'abatoranijwe n'Imana muri iki gihe c'iherezo kuri uno munsi wa nyuma uwo twebwe turiko turabamwo. Kandi ahazoba hari uwatoranijwe hose ijwi ry'Imana rizohashika, iri jwi rirenga ry'inzamba, ino nzamba ya nyuma aribwo butumwa bwa Kristo, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami biciye muri marayika we ntumwa, ari nabwo buhamagara bukegeranya abatonjwe n'Imana bose mwa kino gihe c'iherezo. Rero ari ikintu kidasanzwe, ikintu tutoshobora kwirengagiza. Nk'uko umuhamagara wa Kristo biciye mu ntumwa ya buri gihe wabera mu gace aho yarungika intumwa, rero nihe hari umuhamagaro wa nyuma wa Kristo ahamagara abatonjwe biwe, abo yatoranije kera, abazogira uruhara mu ishengero rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma. Ni muri Amerika Latine na Karayibe niho hari umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba rihamagara ryegeranya abatoranijwe n'Imana. Iryo niba kweri ridasanzwe, iryo atavyiyumviro vya kimuntu byigeze kubyiyumvira canke ivyiyumviro vya kimuntu ngo bibidondagure mu bihe byaheze. Intambuko ya nyuma y'ishengero rya Yesu Kristo, intambuko y'igihe cy'ibiriko bizafuruka ijanye n'ahera cane h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu, mwitegereze namwe, ijanye n'inyubako yiwe muri Amerika Latine na Karayibe, ariho hari iburengerazuba, nk'uko inyubako yahera cane h'ingoro yubatswe na Salomo ndetse no mu rushengero rwubatswe na Mose naho nyene hari iburengerazuba, ni ukuvuga ngo mu burengero. Kristo rero yubaka ingoro nshasha y'Imana, ingoro yubakisha ibiremwa abantu, ino ngoro ihoraho iyo Kristo azogira aho Imana izokwigaragariza mu mwuzuro wayo wose mu bihe bidashira. Mwitegereze namwe, iyo nyubako yaje iva mu gihugu ca Isirayeli, hanyuma ica muri Aziya ntoya, hanyuma ica no mu Burayi, hanyuma ica muri Amerika ya ruguru. Nuko muri izo ntambuko hubatswe, Kristo yubatse ahera h'ingoro y'uwongi bw'impwemu. Ubu naho rero yageze muri Amerika Latine no muri Karayibe. Mwitegereze mu Burayi
muri aziya ntoya no mu burayi no muri amerika ya ruguru yabakeje ahera hacane naho yimukiye muri amerika latine na karayibe, ahamagara yegeranya abatoranijwe n'Imana, abatoranijwe n'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubwenge cy'umwagazi w'intama isi itararemwa, kugira ngo abashire mu kibanza kidasanzwe c'ingoro yiwe y'ubw'inkwemu, kugira ngo hamwe nabo abubakishe igice gikomeye cyane c'ingoro yiwe, ni ukuvuga ngo ahera hacane h'ingoro yo mu bw'inkwemu. Ubu rero twisanganye umugisha ukomeye cyane mu ishengero rya Yesu Kristo mu ntambuko ya nyuma. Amerika Latine na Karayibe niyo iri muri uwo mugisha, kandi ku bw'ivyo umuhamagaro w'abatoranijwe n'Imana uri hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe mu ntambuko y'igihe cy'ibireko bizifuruka. Aho niho hari ijwi rya Kristo biciye muri marayika w'intumwa mwa kino gihe c'iherezo, nk'uko ijwi rya Kristo, umuhamagaro wa Kristo muri buri gihe wari hehe? Wari mu kibanza ahari ko hashikirizwa ico gihe murinde mu ntumwa y'ico gihe. Uko niko byamye uva mu gihe mu kindi, kandi uko niko biri mwa kino gihe c'iherezo mu gihe cy'ibireko bizifuruka mu banyamerika Latine na Karayibe, aho Kristo biciye muri marayika w'intumwa ariko arahamagara yegeraniriza abatoranijwe n'Imana bose, ndetse ariko aranagaragaza n'ubukozi bwa Mose n'ubwa Yesu hamwe n'ubwa Eliya mwa kino gihe c'iherezo, aribwo bukozi buhamagara bukegeranya abatoranijwe n'Imana bose hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba ku munsi wa nyuma, bakabahishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gihugu aciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Umuhamagaro w'abatoranijwe n'Imana, ubwo nibwo butumwa ubw'Imana iriko iraduha mwa kino gihe c'iherezo muri Amerika Latine na Karayibe. N'ijwi rya Kristo n'imituragarano mu byahishuriwe igice c'icumi, kandi ni inzamba ya nyuma, n'ijwi rirenga ry'inzamba, n'ijwi rya Kristo rituvugisha mwa kino gihe rihamagara ryegeranya abatoranijwe n'Imana bose biciye muri marayika w'intumwa, umuhamagaro w'abatoranijwe n'Imana. Nico gituma buno butumwa bw'Imana mwa kino gihe bwashitse ibwina mu bugingo bwanyu ndetse n'ibwina mu bugingo bwanje, kuko n'ijwi rya Kristo kuri uno munsi wa nyuma riduhamagara kandi ritwegeraniriza mu bibanga w'abizera mu gihe c'ibireko bizifuruka, kugira ngo vuba huzure igitigiri c'abatoranijwe n'Imana, nuko bapfuye bizera Kristo bazukere mu mubiri horaho, natwe bakiri bazima duhindugwe. Kuri jewe ryari bakora ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya, ndabashingira intahe iyo muhamagaro w'abatoranijwe n'Imana, umuhamagaro w'abatoranijwe n'Imana. Ese imigisha ya Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, vuba twese duhindugwe tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ese Imana yobahezagira kandi kabarinda. Reka ndabasigana bundi busha hamwe namwe Revera Miguel Bermudez Marine, kugira ngo abandanye kandi asozere kino gice cacu muri uno mwanya hamwe natwe. Bundi busha Miguel Bermudez Marine. Imana ibahezagire kandi barinde mwese.